akaza kari ko kose gashobora kuguha amafaranga uri umugabo uri umugore go do it try urukuranyumva genda ukore kuko je kuri jewe nakuze nzi yuko atakazi k'umugore atakazi k'umugabo that's why jewe n'ukuntu je nari imeze kuva kera my mind yakora laka as a man, you know what I mean? Ko defari giye bisuka bikagwana iyo habaye ikibazo abantu baje guteza umutekano mubi sana fo je naragwana fo apana kugwana nabakubita naraterura hanze reka ndagutere histoire naragiye muri Washington kuri abagenzi ngenda muri club araza umutipe umwe uri kuribona nambaye kanzu ndiko ndibona nambaye kanzu ni makiye Yesu zo bipime uraritia hayo wala nakakreyo yani wanja mpodo ewa na mimi naza kupiga ile ndege ruka ile hapo uko niko nagerero muri TikTok akucicura tukana Jesse nukana ahubwo ndahanura cici ndahana banzurindire cici ufise ibitutsi bina mbwa ibitutsi zabira natwengeje kuko umuntu ntariyumvira iki gitutsi gikwiye cici kandi yo ndakukubise bombe imwe uricara wonyene nugira amashanariere ugira ale nusogira amashanariere aka kauzi acha nikaonesha nakupatia mercredi ozi kama uyakuya kunomba msama mimi na we niliwaliwa ko najewe ndakora ahantu hababaza naje ndakora ahantu hababaza yo angojeje ahantu hababaza nukuruka imana je ndagukora ahantu hababaza kandi umara nk'ukwezi kose umvise izina rya cici niwe munarivuze ucumukubita amakofi ariko defo hari gihe je nibaza ko je trouve ko hari gihe murengera karimbe vraiment quand même defo hari gihe muja mu vy'abavyeyi gasanga ngo abo ariko aratuma nta numwe ariko ndatuma alijivyonga tu yepeke alijitia kivimbo na kijipasua yepeke nilikapakaga ile siku ku live kakamaliza masiku kanaugua urumva akinuri mu vyonga naona sika mukamuri mu vyonga ni yari yaza kunivyonga urumva dufu iki afite mwinyungu yiza uri mama ufise abana babiri uri mu female sivyo uri kurarondera urari harenze urafise umuduga urari haba staff ngaha urari hinzu uri wenyene ozi mugabo umuntu akakwifuriza ikintu kibi kandi umuntu umwe atari ngo babiri batatu umuntu umwe ni yaza create yuko batakwivye urumva bakwivye wewe wumva gute mu mutima shabira babaje zagira nimba ubona jewe cici uno musi nicaye ngaha naraciye mu bintu vyinshi mugabo kubw'Imana uno musi ndacyahari kandi famille yanje imeze neza naje meze neza n'abagenzi uri senga Imana ndabikubwiye misi na beef nawe me Siren Vibes TV Hi yambu cyane mwiriwe ndabaramukije mu izina rya Yesu muvuge muti amen mu commentaire Pastor Ozi arabaramukije mu izina rya Yesu mumezereza murakomeye nitwa Ozi kwa kunzi bashasha ba Siren Vibes Ozi irakoze akaba ari kuri Siren Vibes nibaza ko no kuri uraza gukunda kino kiganiro gira subscribe even before yuko ikiganiro ushiye ko like hama commentaire ni hagati mu kiganiro canke après mu kiganiro. Alors iyi ni Siren Show nimvye tukakira abantu batandukanye bakaza tukagarira tugatera inkuru tugatwenzanya tukigishanya ça dépend n'abatumire. Uyu munsi twatubitaga cyo kwakira umunyamerika kazi umurundi kazi Cici the governor sinzi ngo ni guverineri wa Texas sinzi ngo ni guverineri wa Chicago sinzi ngo ni guverineri one day Washington DC I don't know mugaza kutwibwira abantu benshi baramuzi kuri TikTok mu réseaux sociaux abantu benshi baramuzi kuri YouTube ariko nk'ibisanzwe nkunda kuvuga kenshi ati nta menywa na bose hari umuntu ashobora kubakoresha gose Facebook adakoresha YouTube ugasanga ibera kuri YouTube ntavyamenya ugasanga undi muntu akoresha Instagram cyane nta TikTok aja ugasanga ibera kuri TikTok ntavyazi rero kubatamuzi muraza kumumenya mugabo ndabizi ko abantu mukunda inkuru surtout abantu mukunda inkuru mugumaha mutora gatebe ndabasavye abafana biwe mwebwe hoho ntashwari ngo mufise kora kudatse muza kuryoherwa reka ndamwakire nayivuze ko ari umunyamerika kazi bisigura ngo ntaba mu Burundi aba muri Amerika ariko ubunya akaba yari yaje mu Burundi muri vacances aratubwira ni nagira yaheruka mu Burundi n'ukuntu yahasanze n'ukuntu ubuzima bwahariya nonga habitandukaniye ko surtout ku Barundi muga yanje sikefise umunwa mana we yibushe
kana mwakire cicibite Ni sawa urakomeye uzi meze neza yeah thank you kunumira umeze neza muri Silent Vibes nameze neza cyane agafreshe ni kose akaesi ni hashushe ni cool vraiment hari cool cyane wari urarira ngo Bujumbura umuriro warashushe arashushe mu buryo hanze haraturira mugabo ngaha vraiment ninjiye itazuni ni dedans Cice makuru yawe ni sawa Fana turahuye ego kabisa imana ishimwe Tusanze kuvyibusha ko wallahi amafoto arabesha bwabundi yo none wabona tungana cyangwa wabona ndi size medium or nduta gato come on Ozi nduta gato zaheze bagasurira kubera nyene ni samaki n'uburobe n'ivyo kurya vyo ngaha nagize aka weight gatoya kandi you know ku bantu batamuzi Cici ni gute yo kwivuga mbo Cici umurundi kazi navukiye ngaha 1984 12 December navukiye kuri Prince Regent Charles and then no ariya amaja mu Buyenzi ni muri town rajya amashuri matoya narize kuri École Congolaise Ambassade candagenda muri secondary candagenda kuri Lycée de l'Avenir and then niyo nahejeje amashuri yanje candagura gukora nk'abandi nyene I'm the first female security muri club. Really? Yeah. Donc wamye ugangutse kuva kera. Yeah, I'm the first female mu Burundi nakoze security for 9 years muri club. Club ya mbere natangiye gukoramwo it was then Punta yari kuri Meridien. Nari chef de sécurité. Abantu benshi baranzi and then candagenda gukora muri Eden de Lac Kicugurura. Naho nyene nari chef de sécurité imyaka itari mikeya. Then again ubuzima bugenda buchanginga umuntu ategezwa ku moving around and then you know looking for life. Chanda ronga kazi muri Sogea Satom ngumu chauffeur wa truck. Really? As a female, yeah. Chanda korayo zigazukora amabarabara. Yeah. Urumva. Ndakorayo umwanya utari mutoya ndaronga opportunity yo kugenda muri Kenya. Chandagenda muri Kenya ndaspending 6 years. Then chandagenda muri United States nari maze 14 years nari mu Burundi. Imyaka 14 utaza mu Burundi. Yeah, naza mu Burundi. Cyane gose kuri jewe. Nyinshi cyane vraiment. Ugireranije kuraba ico gihe gitangura gukora ndabaho abantu bakuzi soto ku marezo barabizi bana cyaravuga vraiment aravuga mugabo des fois hari givuga ikirundi kavuga Cici kino kirundi agikuye hehe kibari ciza kibari kibi kibari ciza amiri habari amajambo uvuga nkavuga urujambo dabarukuye hehe yagwigiye hehe ahandi umuntu akumva uri kuvuga ikirundi kirimo igiswahili cyane ahandi umuntu akumva ugiye mu giswahili gose umuntu akiyumvira ari forte mu kiye kirimo exactement jewe novuga yuko actually ni kirundi je naco narinzi cyane nyene kirundi canje cari cya kirundi kubera je navukiye mu bwiza nkurira mu bwiza you know and then abagenzi banje bose kera narigira ka VIP gidogo je nabagenzi bo mu cité ngira nakunda nyene abantu bo muri town ko yanye numva nakora mu club no narifise abagenzi mugabo sinagendera mu cité cyane kubera nyene nakazi kiwanje naguma ngenda muri town so abagenzi benshi abo banzi benshi ego abo mu cité baranzi mugabo na muri town kesh ko abona kazi ko mwijoro you meet with the different people narese ya gukrea nyene na jewe menye ibintu you know like ibintu nk'ivyo onye ubu nyo metrize ndimi zinga jewe nzi ndimi nyinshi nzi Kiganda indimi zibiri nzi Gitoro nzi Igikiga nzi Kigande nzi Giswahili nzi Kirundi is the same with Kinyarwanda right Igifaransa mugabo naracibagiye kubera nyene sifisa abantu tukivugana nabo mugabo icongereza is my best language Portugal ndiko ndalaninga nikigabasha
Niki Kasai ico wabo ya mama wanje mama n'umukasai n'umukenya no n'umukongomani umulumba n'abakongomani ari abamasai abakasai n'umukasai papa wanje niwe murundi mama wanje n'umukongomani w'umukasai ndakizi and then nigi kongomani lingala ndayumva yose but kwishura ndafatanisha utuntu mugabo si cyane mugabo cyose ndacumva yuri kurambwira uri hariya muri Etazo niba bakwitiranya n'abandi bavuye mu bindi bihugu byo muri Afrika dufite kuvuga indimi nyinshi actually jewe hariya muri America n'abantu bake babazi yuko jewe ndi umunyafrika bose babazi yuko iyo duhuye n'umuntu atanzi abazi yuko ndi umunyamerika Black America so ara ahantu ngenda ugasanga abantu bariko baramvuga naka ujya n'umukobwa n'umuhungu and then ugasanga bariko barabivuga mu Kirundi cyangwa mu Giswahili cyangwa mu Gifaransa nkaba ndiko ndavyumva byamabishika kenshi ngagenda ahantu bariko baramvuga bakibaza yuko je muri Afrika ndikawusha gato yakugira numve ama conversation zabo babanze baheze amangaca ndababwira ati nimba bariko baravuga mu Gifaransa bavuga bonjour vous allez bien nimba ari Giswahili bavuga ati muko poa bakaca bakanguka ubona no Africa always like that bafise bush dufise umuntu anyways wavuze ko wakoze akazi kubu security guard uri umukobwa mu Burundi hariho imyuga ku barundi kazi itamenyerewe kamwe murumva iyo ubikora umukobwa haragiye baba buvumengo ubikora gute ubikora kubera iki ese kabuze ikindi kintu ukora nk'umukobwa ugasanga amajambo ni menshi aguca intege canke akwankuhaja tefarige bakwankuhaja byemeze gute ico gihe ukibita ko bavuze ko umukobwa wa mbere wakoze ako kazi first of all umutwe byakujemo gute ukora ako kazi umva umengo uragakunda ni ibintu so icambere ngira ndakubwire Ozi nakazi k'umukobwa nakazi k'umuhungu you know yuri kurarondera ubuzima akaza kariko kose kaje kuri wewe urakakira ikintu cyane cyane kitwica twebwe special abanyafrika sinovuga ngo abarundi abanyafrika nuko baramaze kwishira mu bintu laka ari akazi gategezwa gukora abagore n'akazi gategezwa gukora abagabo na is not like that akaza kariko kose gashobora kuguha amafaranga uri umugabo uri umugore go do it try urukuranyumva genda ukore kuko je kuri jewe nakuze nzi yuko atakazi k'umugore atakazi k'umugabo that's why jewe n'ukuntu je nari imeze kuva kera my mind yakora like as a man you know what I mean like nabona ikintu cyose nshobora gukora jewe ikintu cyose umugabo ashobora gukora I can do it better kweli niko warezwe ni suko narezwe like is my mentality yanje nabishize mu mutwe like ikintu umugabo ategezwa gukora naje negezwa kugikora nimba umugore nawe ashobora gukora ico kintu naje negezwa gukora kuko muzara ukazi kafa maskini unasikia so niyo mpamvu jewe nahisemo ako kazi kuko niko akazi nabonye bivanye na taye yanje kuko kera sinari vyibushuku cyane kandi nari miskle naraterura nagira sport nari fresh kabisa urumva so iyo ngiye no gusaba ahantu abantu benshi barambwiye ati ngo dukorere kandi narakora akazi neza na kintu na muhungu numwe yakora akazi ko jewe nkora muri security ikibazo kugira ngo umukobwa akure afise mindset y'ikigabo nuko peut-être soit abavuka n'abahungu gusa canke kenshi ari imfura canke ari umwana yarezwe abavyeyi bamwumvisha ko nta kintu na kimwe udashoboye gukora umuhungu ashoboye gukora byarimeze gute wewe jewe actually jewe ndi wa mbere iwacu imfura amara y'abandi bankurikira n'abakobwa umuhungu n'umwe gusa umuhungu n'umwe gusa kandi nitwa nabwo twakuranye cyane but kandi narakuye muri family nyene izi kurondera ubuzima you know twarakora ibintu byose sikuvuga ati ngo bambwiye ati ngo ari akazi k'umugore ari akazi k'umugabo oya je nahisemo kujya kubikora I want to try like female adashobora gukora kijya let me go try it and I did kandi naragakunda cyane
akazi ko mu security guard za Cote d'Ivoire giye usuka bikagwana iyo habaye ikibazo abantu baje guteza umutekano mubi sana fo je naragwana fo apana kugwana n'abakubita naraterura hanze reka ndagutere histoire naragiye muri Washington kuri abagenzi ngenda muri club araza umutipe umwe arandaba arahagarara quelque part arandaba aradarambira ati ngo we ni cici umurundi cyane amubwira ati ngo bana grand ngo mimi nataka kukumbushe kakitu ngo akini ngo paskui problem ngo ni nyanguraga ngo kanipiga makofi ngo ya tratra nikaikara chini nikaona ngo buro witu wa mudeseni mebwa hivi Gurabikumbuka cyane avuga ati uyu ho waraza kumubitira ngako muri Amerika ndamubwira ati ewana nisikie kabisa yakajya kari kazi kandi ngo igo nari naborewe kwera ngumva ngo nari nasimvye umva kuri Dende Lac ari kuntu akaklotire kari kagufi rero abantu niba bashaka kuriha amafaranga right bacha bagenda ari baka bashaka gusimba rero iyo ndagufashe ewana niko na ku frapper for amatrarandi ewana jewe kabisa yana vraiment abantu bariko baranyumva abantu bose bavuga ko je nabateruye muri club nukuri karakazi kiwanje munahure na mwebwe munahure vraiment kuko aromba nico nahembegwa none ugize urofu indani naguteruye boss acha take me out no baho gute kandi uruvuga bikoza kuvuga ati nimukora ari umukobwa byo twarimwe imwe z'igikobwa kandi no bari bafise nakagaye ubwo bakavuga ati ngo ngure ni momi ngo uzi kufanya kitu sasa na mimi ukifanya sema ni momi nakoresha bu momi fresh mugabo vyaraheze ubu nitugishwa ariko cici ubunye umuntu akuravye wayivuze ko no muri Amerika ari abantu bagukonfonda n'umuhungu cyangwa umukobwa kera byarimeze gutaska naho nyine warumeze nk'umuhungu ukunyene warumeze nk'umuhungu ukunyene nkiri umwana abanzi abo twakuranye ukunyene ese ni vyigeze bigutera ikibazo wowe ubonye abantu surtout mu Burundi baza barakugira kama deba genre cici n'umuhungu cyangwa n'umukobwa mba batakuzi navyo byigira bigutera ikibazo je naho kibazo binera na kibazo binera as long as erega reka ndakubwire uzi umuntu kuba confused ni normal ushobora kuba confused like just ngo umuntu avuga ku ruhande like if ufise ikintu ingumbaze jenyene ndo umuntu ndikunda kubwira ati wowe bona nsa ubona bimeze gute na uvuga ati jewe ndi umugore ndi umukobwa ibintu nk'ivyo ndanga umuntu amvugira in my back mugabo uje ukambaza jewe ndi cool cyane ndakwishura kandi abantu bose bari confusing n'ubu mbonye gavuga ati ni umuhungu ni umukobwa but jewe ndi umukobwa arababwiye ati ni umukobwa apana kuza muri tsana kandi akora cyane sana akazi kose aragakora hari abantu bose abantu bashaka kugira amadebe bavuga ati nahavuga nakoresheje iganiro Francine niyo saba abantu benshi sevre barambitse ko ari umukobwa mugabo ukora ko emission yararabwe cyane yigira no mu Rwanda abantu batari bamuzi bakaza baragira ibibazo uyo n'umuhungu n'umukobwa n'umuhungu n'umukobwa ugasanga amadeba umuntu arakubwiye ati je ndi umukobwa mugabo urasi kuvyemera Jean Gumuhari yo ntabwo ari umukobwa ese ntibirashigaho abantu bahaguma bagwati abantu kenshi iyo abantu barahira cyane bavuga ati no ujye se umuhungu ujya se umukobwa umukobwa muko muratubesha mushaka kutuenjoyinga so you guys mushaka namburi muzu is it possible ama pleuve ama pleuve quoi ako kanu babone pleuve umukobwa kandi urumva nyene nukuri eka ndababwire mwe confusing jewe ama female ci kamera yawe niga jewe ndumu kobwa n'umukobwa nimugire ikibazo vraiment kandi ubibabwiye bavyemera kumva umubiri ni wawe ni wowe uzi ngene umeze ni jewe nzi ngene meze ndabikubwiye ukavyanga take it the way you think the way you feel it is your right abavyeyi bavyakiriye gute kukubona ukura umeze nk'umuhungu kandi wari umukobwa erega umuvyeyi wanje je nagize chance abavyeyi banje bari cool cyane bari cool cyane ntibabigize ko ikibazo kuko nibuka no kwishure muri primary na FCG jipo ni kabutura mugabo igihe kinini nambara ikabutura hagera igihe kwishure barabimenyera igihe banyankira kwambara nagenda namba mfise ikabutura cyangwa ipantaro mu ishakoshi haje bagize ngo asha ni general wa mbere muri toilette cyo ngacamindura homeboy ngaca nisohokera rero nkagenda mugabo
nukuri abavyeyi banje nibigeze bagira ikibazo na kimwe kandi najewe ndabashimiye kubera urabona gahuse reka ndakubwira kuba choice y'umuntu ni kimwe sivyo wewe ushobora kublaminga because of my choice but I cannot change wewe ushobora kunchanginga jewe ni jewe kumenya ingene ni comporta mu bantu sivyo eska aba bantu kikintu baragikunda abantu kintu bagikunda mugabo kuri jewe inside ni cicinzi ico ndico sivyo wewe na wewe uri kuramblaminga is up to you is your right and I'm cool yonzoshuka mbarikanze shasi ndambara ikanzu kiretse unyoshonyesheje nkayambara nka trial mugabo sindambara ikanzu n'umuswarimu Jean hundi umuntu ayigushinisheje akayiguha ukayambara for fun apara ngo ivy'imisi yose mbe noronka crayon nwira ko nambara 46 I don't know wacha bagira commande bakayigukorera ajya abagore ikirenge cya nyuma nikingana kangahe 44 42 45 Haro 45 y'abagore umva 45 ari gusango shaka 45 niyo nwira because I wear 46 ivyuguriye 45 yogora ko umuntu yambaye ivyugaye ayashaka nimero yindi byongora gutambuka kuri uri kuri ibona nambaye ikanzu ndiko ndibona nambaye ikanzu nimakiye Yesu zubipime uraritia hayo wala na kakreyo yani wanja mpodo ewa na mimi naza kupiga ile ndege ruka ile hapo uzopima umunsi mucu ugiye tujya reka shaho zireka baza wangu bitumuhire ugati kiki naco kivuye usanga byo kubeye maybe nzo I don't know uzogerageza mugabo namangira nko muhira kera umunsi umwe nageze gufata ikanzo ya mama ndagenda mu cyumba ndayambara n'amafoto arayafise ndayambara kwa mama wanje nawe n'umugango kunyene to actually family y'uwacu twebwe turabagango kunye kandi nije ndi mugufiya iwacu abandi bose ni barebare bigatanye nije ndi mugufiya kabisa abandi ni barebare rero uyo munsi ndinjira mu cyumba ndambara ikanzu cyane kubitako n'akaperike ka mama wow cyane isiga ko n'utuntu sinadusize neza mugabo narabonye kwa murambona ingene bisiga ndisiga narafuye gusohoka gutya umva baratwenze abandi bararaba umva baravuga ati no nibi nibiki umva there was bavuze ati no nibi nibiki that was my first time kuambara ikanzu baguye amasoni mugabo ni bane ya masoni bwana barabaye surprise nyene baravuga ati gumuko nyene anyways wavuze ko maze 14 ans utaza mu Burundi ni imyaka myinshi vraiment ni imyaka myinshi gose utaza muhira d'abord ukiri hariya ukamara imyaka yose maybe wabibanye muvuga ku telefone gusa warumerewe gute nubagire ko mama wanje ari nga mu Burundi nabo tuvukana so urabona uzi yugiye mu mahanga actually ugenda ufise umutima kugaruka iwanyu mugabo ukusanga ibintu hajya usanga biri very different nka jewe nagiyeyo kwanza jewe ubwa mbere naba muri town yitwa Atlanta Georgia no nabaga and then ni big city so narashobokwa na papa na mama na tantine na cousine nari jewe jenyene and then ndatangura gukora ubuzima sometimes buragenda smooth sometimes bukagenda hard you know so kandi imyaka iragenda ningoga ubunya wako turi muri January tomorrow you wake up turi muri June naturakora n'ikintu na kimwe ukibaza none ko umwaka uheze na kimwe ndakora naki umwaka urara ndi muri Amerika ukatryinga the next year bikagenda uko mugabo kubera nyine bya bintu uvuga ati narabaye mu gihugu ciwanje negezwa gusubirayo mfise ikintu singende gusa ndabashirira urutwe urumva negeza yagara build urumva negeza kugira ama projet yanje ngende meze neza imyaka 14 years mani nize ngaha gusa ngura ama Henken ngura ama aiki negeza kuba afise ikintu ciza naje nerekana abarundi like jewe naragiye hariya mu mahanga kurondera rabi kintu naje ndiko nakoze komsa nawe nuwagenda uzogire iyo mind yo kuvuga ati ndagiye sinihute kugaruka but ngume nkora kugira najewe ngaruke mu gihugu nereka abantu cyo igituma namaze hajya the 14 years ni gituma nagarutse fise
Yeah. Est-ce que gukumbura biwanyu si I mean ntibiri hard ntivyashika defo ndazi ukiheba ndazi cankira umuntu afite umutima ukomeye ndazi sinzi ngira abantu ntidukumbura ko It's really very hard, let me tell you. It's really very hard. Special like iyo ndiko ndavugana na mama wanje. Naravugana na mama wanje nkarira. Urumva nkarira akambwira ati none uzoza nafuye kubera kudashaka kuza nkamubwira ati mama ndiko ndaza nzoza. Haragera igihe nabwo yarambaza ayo ma question. Nawe nyene yaranuma avuga ati umunsi Imana izo kugura imiryango uzoza. Mugabo narumvaga shaka gutaha. Shaka gutaha mugabo naje sinashaka gutaha naragira mu bico jewe numva shaka. Mugabo ngasaba Imana nkavuga ati Imana uzondindire famille yanje undindire tubonane. Igihe nashitse no kuri airport naratanguye kurira ndi mu indege hoza abantu barandaba ndiko ndarira mbona amosozi sinzi aho yavuye. Ndatanguye mbona ishusho ya mama wanje ishusho yabo tuvukana ndiko ndababona ngaha. I'm gonna hug them urumva after 14 years nivyo ari muri jewe. Yari nka dream. Like a dream come true. Big dream. Mugana nararyohewe. Nibihe bintu warukumbuye cyane apaka abantu warukumbuye cyane mu Burundi? Jewe narikumbuye uburobe. Uburobe ni sosisi ni samaki umukeke. N'ibiharage birimo inore. Ibiharage nk'intore. Birimo inore. Umwana w'umusite vraiment. Ibyo nari ndabikumbuye nishika narariyo uburobe for 2 weeks. Really? Apana ubugari bw'ikivundu. Ntabwo ndajya narubwo nkunda. Ntabwo ndajya kuva shika ngaha. Mugabo uburobe. Umucopo mu bwiza. Umucopo narawuriye. Naragiye actually ahantu hatari hake. Nuko gusa nibi bintu bihari excuse me nibi bintu bihari byo kuvuga ngo gutanga amashano. I'm scared kugenda mu masite iki. Mugabo ndagenda tuma umukozi cyangwa ngatuma abo tuvukana bakabizana mugabo jewe nukuri si baragwamuye baramamuye kubera I have a lot of friends baje bahishano bamwe barafuye abandi baragwaye abandi baje kuyitora after 6 months 1 year so ivyo bintu rero vyara naravuze ati ego Imana ni ikinga mugabo natwe tegeza kwikingira urumva sinzi ubuko barayimaye wayimaye vrem Imana kubabarire Imana kubabarire kuko nakima ni nafa none mama wanje kutazomurera urumva muganizere ko yumva neza mu mubiri Shajeni yumva neza umenga nayo barama na baramu nukuri mu zina rya Yesu umva reka ndakubwira wowe muntu ukurifuza kumishano jewe nukuri numba uri kurifuza kwimishano jewe izo gugarukire ko 100 times jewe ndo mwana wa Yesu ibe bounce back jewe ndo mwana wa Yesu anyways abantu rero bamuzi cici twayivuze karati hari abantu bamuzi n'abatamuzi mugandazi ko benshi bamuzi mutwe TikTok TikTok yaraje ari nka platform abantu benshi barayijako ego mugabo iza kuba viral cyane tanguza kora ibintu by'ama live byinshi abantu bakaza bakagira ama match bakagira ama gift je navyo nari kandi umuntu bagiye TikTok kuva kera ngira imbere y'abantu benshi mugabo uyikoresha just for fun atari kuvuga ngo kugira ngo ube consistent ibintu byinshi mugabo cicari mu bantu batunye abantu benshi baja kuri TikTok ora ko asanga mwice musha ugasanga bana hama hari inkuru zishasha hama hari ibintu nyene bishasha. First of all, watanguye gute gukoresha TikTok and igihe utanguye gukoresha TikTok hari harimo na objective yo kuzokora ama live kwiga canke vyagiye biraziramo. So jewe kugira nangure gukoresha TikTok TikTok urumva yaje kwanza kiva cyagiye cha COVID umva twarabura ico dukora twahora turi muri Instagram then Instagram twaragira ibi byose tugira muri TikTok twabwira muri Instagram then TikTok imaze kuza je nibuka yuko nuguriye TikTok muri 2021 22 gucyo mugabo sinayikoresha cyane
mu nyuma rero aheze iminsi nangura rero kuza ndagenda ndugura live yanje nkavuga nyene ibintu vy'iwanje nkerekana ubuzima bwanje nkagira nyene bijya mugira vy'amavlog uvuga ati navyutse nagiye hananaha ndiko ndafungura ibi ndiko ndagira uku rero umunsi umwe cyandahura n'umuntu aranyataka muri TikTok umuntu aranyataka sanga yanyuguriye live ebwana aranuka kwera ni paka nari ndabizi mugabo nari ndabizi bien kuko naragenda ku ma live mugabo nivyari vya deep cyane uyo muntu aranyataka kabisa kanisukura kwera umugano w'abaraho ndavuga ndicara ndavuga ati amwe sinomwishura mwana muzinanye sinenda muzi n'umuntu abantu benshi bazi wonga ajyanye muri Amerika ewana kiranyataka fo ewana uyo munsi ndavuga ati ewana mama acha nikoneshe nimba navukiye rero mu bwiza nkaba naraciye no mu buyenzi ndarengana ewana uyo munsi namuguriye live kuva uyo munsi nuguriye live naciye ndonga aba fans abantu benshi iyo maze na 2 days nuguriye live nabona mu message chichi tupatie live leo nitwaronsitiro ewana tunaboeka tupatie live nubona ko ndinga nokoreka kuri inbox yanje ama message yuzuyuko turagukumbuye atachi cyahari na TikTok ihari urumva rero abantu bace batangura kuza baramenya ukuntu abantu bace bagenda ba recordinga bakaputinga mu ma YouTube urumva abantu bakambona nyene benshi barabikunda abantu bakavuga ati n'ubutandero abantu bakavuga ati ni vibe urumva kuko kenshi urabona nkabuzi warige uri muhira ugasanga uri bored naki muri kurakora mugabo ugiye muri TikTok ugasanga cici yari hajya ariko arivugira ivyiwiwe ko napaka kitu fulani uraba interest nyene ukaguma ugasanga n'amasaha kujyama rakurenze ukabiryoheramo uko niko nagerero muri TikTok ako cicura tukana Jesse nuka ahubwo ndahanura cici ndahana banzurindire cici ufise ibitutsi bina mbwa ibitutsi zabira natwengeje kuko umuntu ntariyumvira iki gitutsi gikwiye cici cici matusuna itowa kandi akagituka mu kirundi cici wigiye gutukana warabaye mwungere oya reka ndakubwire yajya nakubwiye isi nayo yigisha ayagushavuje cyane umviriza ari umuntu akuvyonga uzi ari umuntu akuvyonga nawo bavuga ati ngo bavuga gute ngo silence ngo ureva mu gifaransa cyo bavuga ngo gute ngo le pour les imbéciles par le silence shaje yo mugani kuri jewe sometimes nukora wallahi kuko uraraba ari umuntu akuvyonga uzi wallahi ari umuntu akuvyonga ukavuga ati none nk'uyu muntu amfatiriye guca kubera ziko nashobora kumwishura kandi iyo ndakubise bombe imwe uricara wonyene nugira amashanariyeri ugira ale nusogira amashanariyeri kuko yenda gufatiye umwanya nkagufatira umwanya nkakwicarira ngavuga ati aka kauzi acha nikaoneshe nakupatia mercredi ozi kama yakuya kunomba msama mimi na we niliwaliwa none cici ko je kibazo murani bazi ko nzi abantu baba hanze bafite imyanya mike kora ubuzima buragoye hanze buraya manaragiyeyo muri stress wa murusha imyaka yose uva wumvugira usara umwanya mukura si abantu baba hanze kuko benshi hari ababa c'est vrai mugabo abenshi bagira ama live n'abantu bari hanze n'abantu bari muri Europe cyane cyane muri Etazini turakora nkaje wereka ndakubwire je nkora 24 hours Monday through Sunday none gimanya kugira live tukura mugabo ndafise umwanya mba ndi off ari umwanya mba ndi off ndi ku kazi shishobora kugira live kubera iki jewe nkora with mental health urumva shishobora kufata ngo ndiko ndakora live ndi ku kazi washaka kunyirukana shishobora kwerekana kubera umva aba clients baguma bapasa mba ndi around clients so iyo nshatse kugira live yanje uzorabe kenshi ndayikora ndi muhira kubera muhira niyo mba ndi free nkavuga ivyo nshaka kandi urumva shishobora gusakura make noise kuba clients ukora nyuvo so live je ndagira umwanya wa live niyo mpamvu ndaguha program je uzorabe iyo wamvyonze sindakwishura ubwo nyene ndaguha program ngaca ndagura na fly nkakubwira ati umunsi n'uyu isaha ni duhurira hariya muri TikTok donc umwanya ndawuronga abantu benshi bakora kwataka bakunda gukoresha igitutsi bon ni igitutsi sinzi ko ngo ni igitutsi canke ngo ni identité yawe nk'umukobwa d'abord first of all ndazi ko abantu benshi bakumenye après mariage yawe nanje nibaza ko ndimo before sinaenda kuuzi mugabo kubera
nka culture y'abarundi hari ibintu nyene bibaye bica biba viral abantu ugasanga banditse bavuze kandi bakaratwenga iki abantu baramuzi ko afise umudamu afise umugore kandi mwiza Burundi kazi yambu cyane turamuramukije ku barundi abari nka shoke sinzi ko mwari muvyiteze before yuko mugera n'imanza mugira mariage mugabo vyabaye nka shoke rero niyo abantu baje kukwataka kenshi bakunda gukoresha ivyo cici n'umutinganye cici n'uyu hari igihe numva bavuga ngo ntatuza mu Burundi kuko mundi bitemewe kandi c'est vrai genre muri culture y'abarundi ntivyemewe mugabo muri Amerika vyo bibo biremewe mukabidefenda ngo mugati niko tumeze niko ugasanga wowe niko birana ku affect mugabo babigize igitutu ca misi reka nakubwira ikintu kuri Imana sindakubesha nimba ari umuntu wazi gutimba afise umutima umeze nka beto cici jewe na kintu na kimwe wombwira wonuka as long as you doesn't pay my bills as long as utazicica ukuntu ahajyama ukuntu abayeho ndakubona nk'umuyaga sinshobora kubura itiro ngo kubera ngo naka yamvuze sinshobora kubura itiro ngo naka yanutse sinshobora kubura itiro ngo kubera umuntu nka jewe is not me ariko default ge bikubabaza mbo kumbabaza gute kubabaza birahari kubabaza urababara that's why iyo mbabaye ndaza nka kwishura kuko iyo nababaye sindakwishura mugabo ubonye nje kukwishura mbabaye that's why ndaza nka replay ngavuga ati umviriza iki nawe wakivuze ukuntu kuko najewe ndakora ahantu hababaza naje ndakora ahantu hababaza yo wangojeje ahantu hababaza nukuruka Imana je ndagukora ahantu hababaza kandi umara nk'ukwezi kose umvise izina rya cici niwe munarivuze ucumukubita amakofi ariko defo hari gihe je nibaza ko je trouve que hari gihe murengera karimbe vraiment quand même defo hari gihe muja mu vy'abavyeyi ugasanga mwe muko muratukana entre vous muraba jeune mwese canke murafite n'ibintu mupfa canke nta nibiya canke mushaka buzz mushaka gucusha imbuga baba ngo tucemshe marezo sociaux ugasanga mwavyumvikanye nta nubwo mwashwanye ntugira juste habeho aho ka buzz bishuhe mugade fari gihe hazamwe abavyeyi hakaza abana mwavyaye hakaza abantu ibintu nkene bidakene ko bizamo ntumura ko hari gihe muwa murengeje urugero ego ivyo uvuze nivyo uzi mugabo ari abantu ari nk'umuntu mo muri social media wese baramubuze uyo muntu aravyonza akarere gose kandi uyo muntu igituma usanga twinjiye muri family we niko nawe nyine abayinje mu family y'abantu nko kubwira umuntu gaozi umuntu w'umumama uzi ko wamaze kuvyara abana babiri canke batatu ukabwira umuntu ati uyo mwana wavyaye ngo azopfe ngo Imana ngo imutware mvuga mamurengera karimbe urumva ico kintu ni kibi rero iyo umuntu uje ukacumugira ati no ozi ukurabwira ico kintu uyo muntu wori umuvyeyi kireke ugasanga nawe waje kukwataka ejo ugasanga agiye muri Facebook yafashe ifoto ya mama wawe ayikubise hajya afashe ifoto ya papa wawe ayikubise hajya urumva cyangwa afashe uyu mugabo wawe cyangwa umugore akayikubita hajya rero ufise umutima woroshe ni handi nawe ucuvuga ati ko yankoreye mu bavyeyi reka naje ndamukore mu bavyeyi mugabo which is not good si vyiza uri kuranyuma si vyiza na gato mugabo urumva ari abantu nabo nyene bakurengera karimbi mugabo nabo nyene si vyiza nkaje we kera vraiment nagira ibintu mugabo ubu sinzi ko amaze kwibona ubu na relaxinze imbuga narabimenye abantu baramenye ubu turagira ama live yacu tukavugana ivy'iwacu turavuga kabisa ivy'iwacu mugabo ugomba kuzana ivy'abavyeyi turakubwira ati ugasanga turakomanuye canke turagukuyeyo urumva niyo mpamvu jewe wabonye twa creatinze kakanu ka kadirisha talent donc tushaka ibintu vy'urusako dushaka dukora ibintu natwebwe tube nk'abandi banyagihugu mugano ushaka ibintu vy'amabifu no uretse ko abantu badukurikirana kenshi usanga hariho abadukunda n'abandi bakunda gapfa bavuga nti ebana mutukane bana baje barakwana mu commentaire nta kuntu batagize mu kuguha show ati duhe n'uyu mwambi kibara ugasanga wowe wari mu bishanga hari yafu ko muhora muvyita nibiza kumwafecta wewe je muravuga ati baba ni babi cyane nabana babi ghost they are evil people kubera ko wewe nta n'umuntu azinge nasa areka araguhypinga wewe cici utuke naka uzana abavyeyi uzana abana yavyaye uzana n'abapfuye uzana n'abandi bazima wewe wambara icyeyi mu bantu ko cici yarengeye urugero uyu muntu
defora abantu usanga ucumenga ko baraguhypinga rerekana ngume ntukabana ugasanga wibaza ngo nukugufana kumbe bashaka chafuza no kugucafuza cyane muhora mugerageza kubibalance akora ko hari zegeze ko biryoshe mugitangura ama live before mugabo aragira avuga ati oya ureba bararengeje urugero hageze aho bazana nk'abantu batari kuri TikTok meme badakoresha ama réseaux sociaux gutuka abantu birashika mugahanurana mukavugira nti ego c'est vrai turashaka ko hano hantu haduga hashuha abantu babikunda isigaye izwi TikTok cyane mu Burundi n'abarundi benshi mugabo habeho barrière ahantu hatarengwa je novuga yuko sometimes turabikora tugahanurana mugabo ari abantu bafise imitwe irimwe amabuye badashobora kumva turafise n'ama groupe tujamo tukavugana tukavuga ati umviriza ndakubwira nimba uyu muntu yagukoshereje mubabarire urumva mubabarire ama ubandanye life yawe mugabo usanga abandi ari reka ndakubwira reka ngende deep ari abantu ari ngigikobwa kimwe kibariya muri USA twese turakizi kiratuka abantu bose kiratuka abasani bo nga mu Burundi urumva arambika ibara abantu bose nk'uyo muntu twaramuhebeye ubu ari ama platform tutamuduza urukuranyumva kubera iki avuga nabi imisi yose twaramuhanuye vyaranse rero uyo muntu ko tumaze kumumenya guto agira ibintu vyiwiwe natwe tukagira ibintu vyose that's why ubuntu ubu byaragabanutse agira ibintu vyiwe kandi yareka aragira ibintu vyiwiwe nabwo aronka ama views menshi kubera iki abantu benshi baramuhanuye twese twaramuhanuye urumva mugabo ashaka gusa kuguma muri ivyo bintu vyo kuza baratukana gucafuzana niyo mpamvu wabonye twebwe ubu nitugitukana ngo tuko turacafuzana niyo mpamvu wabonye twaje dufise igikogwa cyo kugira gute reka dufashe bene wacu w'abarundi tureke ibintu vyo kuza turagirana amabifu no gutukana no kugira ibintu bidashoboka na Cameroon bihemba nibwira gute biragucafuza gusizina urumva of course yego turi muri uvuga ati turaba influencers mugabo ari ibintu bimwe sometimes ugenda ukavuga ati no that's too much let me give arakuvugira mu twugati ngaje we narashitse ngahe ndakubwira nahantu na hamwe ninjira hono cici ndakuziye umva people they are happy abandi bakambwira ati ndagusavye uzuragira vyo biganiro vya live byo guhanura abantu bijya biganiro turabikunda urumva bagwa motivation imwe uvuga ati ego vraiment abantu bakwambwira ngira ibinye turakunda ingene mufasha abaririmvyi turakunda ingene mugira ibi bintu umva ni ikintu ciza mugabo uvu murakubwira ati ujya muntu ndamuza tukana wenye none mu bantu kaca wifata guca kaide farge umuntu akikubona bivugira kure ukavuga kamwe ntabeshi ndatukana yego ukaca wigira yo zimza kumenga utamwumvise ukaca mutwe kakugiyemo kamwe ni c'est bien ko at least mubibona mukabihomaka ko hari gihe turahanurana vrema turahanura sometimes sinzi kwa urengana wowe tuma tukubona ukanengana ku ma live ukaraba tuko turahanurana ugasanga abantu bashwanye ku bintu by'uburofa tukagira live kuko ari gihe tujya inbox tukavugisha na inbox tukabona ko inbox bidakunda bakavuga ati kuko twabitanguye kuri live dusubire kuri live ugasanga tuje kuri live kandi turabivuganye neza kandi erega si nitugira imisosi ibintu byo kugira kandi ari gihe naho nyene nwibagire yuko abari base ari ama base ari umuntu aza kugira ati nuka kugira amenyekane ivyo ni mubyibagire namwebwe unamusida bivuze nugira ngo abantu bose tuza gutuka hajya ngo bari vya seri ari umuntu akugira ati jewe ndafise indirimbo yanje ndafise igikorwa canje unuke ushire ko dipo kugira amenyekane kandi akaca amenyekana rero abandi bantu rero babibona bakacavuga ati ngo ujya muri yaraburindera uyu yaraburindera kuko nazi yuko wenyene yarabisabiye urazi kibaza hano kiri nk'uwo muntu mwavyumvikanye habayeho consentement ko uza kumutuka hanyuma aramenyekanye mugana uraza kumenyekana ko umuntu ashaka kwafisa nange n'abafana biyo uza kuvuga ati uyu muntu atuse nakaninde no gasanga uramenyekanye no gasanga hari undi muntu aje kukwigana kugira nawe aza kumenyekana nawe aciye atandukira ku bantu aratutse aratukaguye ugasanga wowe bicaye mugira ingaruka mbikura kwa muntu ntibavyumvikanye wasimbiye ku muntu aramutukaguye batavuze kugira amenyekane aho ubage bandi babipanze ivyo bintu biba kenshi cyane usanga jewe nk'ubunye ndavuze ati uzurambwiye ati ewa nacici je ndafise akintu ciwanje gikorwa ciwanje ko yanye nabona jewe abafana n'abafana mfise urafise abafana kandi urazwi wowe uzwi mu masaga menshi rero ndagusavye uze kunuka kugira menyekane ugasanga wowe ufitaniye nk'ikibazo ucanga umuntu arakwanga akacaze nawe nyene agatangura kugutuka atazi yuko jira bivuganye naozi
ugaca usanga agiye mu kibazo ejo agaca tubona kuri live turi kumwe nawe cyangwa agafoto turi kumwe nawe voilà ni kandi niko mumeze mwana kuri TikTok nuko twatubetse mwe murachokesha nande mwani umuntu yacici yasize nyamuntu ko atagize yamututse kazobana jo kwagira live ari kumwe Jage navuga ati baje bajama kwakina n'ubwiye bwacu nuko biba bimeze kabisa nibaze ngo cyane cyane ngo abari umutima mubi oya cyangwa ugasanga wewe jewe ndafise peut-être kibazo n'umuntu apa ni kibazo swati kibazo n'umuntu ugasanga wewe kubera uzi nawe nyene ufise live zawe ukunda cici nawe ukacusanga urafashemwe uragiye gusa kugira nyene uronke nawe nyene ayo ma views ko TikTok iratura amahera iraduha amahera ajya ugize ama live uraronka amahera turaronka amahera amahera fadika of course ari gihe ukubita ari 200 of course ari gihe ukubita ni 1000 mu ma gift the one day umviriza none la yani big line imwe kugwa ngahe big line imwe kugwa ngahe ni $350 c'est vrai none if I give you 3 haraba bazitanga of course turazitanga kandi abantu bakaziduha ko kino mutanshira niko yanyene utazi mujiremwo abantu baramayera jema ngene ari abantu ubu batagikora ari abantu barahevye akazi yugura live mu gatondo gushika mu ijoro ari kuri live kandi gapenga all the bills ziwe yes mugabe ivana n'igihugu burimwo I think so sinzi mu Burundi ko ivana n'igihugu bigavana mugabo mu Burundi only 7 countries babiriha kuma live nibaza ko ari wose mugabo kuma views y'ama video ama challenges ni ibihugu seti gusa kwisi nk'umunyereka ndagwe example ejo naragiye live 45 minutes navuye afise $75 really atama gift aye juste abantu bayiravye ari abantu bayiravye gusa bakaguma batapota batapota ni menshi si chupa ya NSC pale ku Fidodito cyane abantu baraza ngavuga ngo bagi bantandero bagira ntandero bagira wowe ugacaja nikimaliza live na transfer la yangu nawe urasamye nawe uri ngaho kuri Facebook kuri Instagram gutanga shows zitariha muri TikTok turi hajya je ngavuga ati no mu des fois hareke abantu bimvira none cicari mu Etats-Unis nta buzima buzi afisa akazi keze deje bavuze kuko amasaha menshi arano ko amafaranga menshi yinjiye of course hanyuma uretse n'ivyo ucushirako no kuba uri mu TikTokers ukora ama TikTok abantu bakimba kavuga ati uyu muntu maybe yaje ngakurondera ubustar yaje ngakurondera abantu bamumenye ntibatahure ko wave ku kazi kamwe uri ku kandi kazi hano hose wa making money nguri shift yindi none shift yindi none mvuye ku kazi oriye kujyama ngaca nugura live iba ari indi shift barundi kazi tuje twaswe TikTok iba ari indi shift ubu n'abantu bose bari he Europe hose ikintu cyose ni live ama battle box mugabo kenshi je sikunda kuja mu battle box nyene battle box ni handi bagira ngo genre ama gift uka ama gift nagitse kugira kabiri shara tko nakwiye kwijana mengo jana cy'amadolari wamaze amasanga iminota none wakwijana ry'amadolari nangaye ni 600,000 sasa zari live zibiri I guess kandi mwe nayikoze kandi we naramaze kuguha live zibiri zijya noye uravyibuka kuri muri South Africa naragwaye live zibiri uri kuri hotel nujya Nikita nini na Nikita zo mizindi none nzoguha ni wazi kuya takuwa na kupiga ma gift ndakuteremushia ariko the first we need to use the brain abantu murundi bavuga ngo connection imbi ngo connection imeze nabi Jeff Star niki Imana ishimwe Imana arampezagiye ndabishimiye Imana amahera twiraho kweza n'amafaranga ma Kevin nandi ngera barundi batinya $35 n'amafaranga make nandi ngera barundi batinya gufata iyo risk none je ndiko bahimitwe n'abana bahimitwe nuko mudashaka nyuma mugatanga kumbara ku TikTok muzome ko ndiko ndaca amafaranga yo kuri Star nukuri kabisa internet d'abord ifasha gukora akazi kawe neza hanyuma ugacukora n'ikindi kintu juste uza kuri live nka 2 heures par jour 3 heures par jour et puis ugasanga urusiga $100 jana ku kwezi rimwe y'amahera ya internet zo kuri internet nandi mahera yo kuriha inzu kuriha déplacement kugura igitoro n'ibindi exactly ugasanga uri muri ivyo mais abarundi ikintu dufise no kujudging ikintu utagishoboye wowe umuntu ariko aragikora menga wo mujudging wowe umenga wo mudenigra umenga nta kazi afise
nimbura kimazi abantu bigo baragira ama live kuri TikTok alors que amahera naho ba ari $20 20 amafaranga aja mu yandi isoso ija mu yindi as long as ziko wewe kinari karakwata atakisho kiro kirakwicira mu buzima bwawe ureke maybe wewe arabikunda nakunda kuvuga namambwira abantu wewe nimudakunda guposta abantu barakunda guposta bareke ba poste no buzima bwabo nta cicira kunda guposta je ndakunda guposta cyane gose ndahubwo ngasinafashe n'akavlog akantu baba mbwa turagafatanya tukamata ndakunda guposta cyane jewe ari abantu iyo bamaze nk'imisi biri batabona poste yanje iyo bari kuri WhatsApp kuri TikTok baramamagara ngo tugira ngo waratubrose utogira tubaze ko waratubrose ni why ngo kubera ngo tukibona poste yawe bandi busy kukazi ko ari game bandi busy kabisa especially muri summer tuba turi busy kubera turasohora aba client twaba twara activity you know tuba turi busy cyane ugasanga umuntu araguhamagaye ngo cici ngo warambrose wewe kuri WhatsApp kuri TikTok ni kubera iki ngo singibona status zawe only for 1 day or 2 days bwaka guhamagara lakini abona status zawe nubona ko uyu muntu ari mufana kandi usanga ni wenyene acagira screenshot akarunkira abantu cici yasaze mugabo ari wari kwaragusaba status yawe so abantu uramaze guhura n'abafana nkabo Jean Kabosi uko ari umuntu atanga ama screenshot turabura nabo mugabo ko musi tuzi yuko twebwe turi si two star nufashe screenshot ni kuvuga uba wakunze ico kintu kuko utafashe screenshot ugiye gutanga amakuru na uronka ubusutwa at least wabiravye ni bon kazima duhaye ama views you like it uri like ni poa tu mi una like milare na ingie I don't mind. You know what I mean? Yeah. Kuri TikTok nuhe mu TikTok yo wa mbere uvuga ati uyunye twarahuje amaraso. Jean uyunye naho ntazibana zidakomana amahembe. Ushaka usanga ari ibintu mfa mugabo ugasanga at least wewe murabikemura mukabandanya mukorana neza nk'aba brother and sisters. Genius. Genius no brother wanje twarigeze gukwarurana koranye n'abantu badakunze ukuntu tuba tumeze mu mwanya mutoya baraduteranyije gose mugabo twarashoboye kuwandoringa kabisa turasubirana kandi ubunye nawe uzukamugira ibintu ukagira gute no muntu nyene turumvikana no muntu mu mihanda kabisa tumvikana kandi is my brother urumva ndamukunda kandi I'm pretty sure nawe arankunda urumva kuko nakintu nakimwe gishobora kuba no mu buzima busanzwe turafashana no muri social media tukasura tugafasha umva uwo muntu mufasha no mu buzima busanzwe mugasura no muri social media is your brother urumva niwe muntu wa mbere twumvikana kandi niwe muntu wa mbere tuganira vyinshi kandi bikaguma muri twebwe kwanza kera ntiyara yerekana mu marate bari yerekana umva kera ni yerekana kubera yarafise confidence novuga ati na confidence yarafise ikindi naco ni yarazi TikTok mugabo ni yashaka kuyerekana maybe je kuno yari yabimbariye yambwiye kwa umva ubu yararonsa appareil aronka ama micro araronka iki kugira ama live kugira yerekanye nivyo byose byari mwindani mugabo yaratinyaga kuba yari nyabwa maze kwimetriza nyene avuga ati ndaje kuyerekana my face mugabo urumva bukwaja kuri live akiyerekana so munango ikintu cyose ukigenza buhoro buhoro ajya muri TikTok ni atariyozi bashobora kukuzanira nk'agafoto kawe ugifise siza wowe atakufise bakazana ifoto ya papa wawe afise 18 utugeze uyibona muzikurahe bro muzikurahe sindabitahura defore game vuga ati bano bajamana urabona abantu nyine bari mu bishanga bajya nibo ba detective bajya bari mu bishanga bajya nyene ari umuntu okay urabona nka jewe nariganye je twarakuranye nawuzi bwana twarakuranye nawuzi ndazi ubuzima bwiwe aragafoto twa dufitaniye ugasanga ndaguye kuri live bakwana mpaka rawuzi ngaca ndakwandikira kuri inbox umva je ndi Bujumbura ndafisa agafoto kawuzi afise ukuntu ndafisa agafoto ka mama wiwe akidandaza tomate numubone yambaye ijyabaze yarigeze kudandaza ndagafisa agafoto ni wagashaka nitumie $20 $50 nikakupatie unamtumia nakupatia ukacumugira kwanza ni kanukira gukura muri views imwe 1 views kugira ukacukara bakamubwira ati yako nyene akaca kunungikira ukacumukubitizi cyangwa ugasanga umuntu gusa kwanga nawe nyene yarabuze aho akuronderera ugasanga ubwira ati umviza ndafise ibintu byose
nitora ugasanga ariko arakurungikira ibintu byose jabo nibo nabavuga amashatani paka po wige muhabari karavuga mu bintu ujya inyegezi nyuma y'isura y'umuntu mwiza aho nore katanga amakuru yawe yose hanze muri nzigo muzosha nabavuga ati abantu mwibagiye ko Kamara is a bitch ndabibutse ko Kamara hari kandi wahana nabakubita ku gisusu nukuri niwe musanga amavideo yanyu yambaye ubusa yasohotse hanze mutazinye yageze hanze ko Imana yaguhanye wowe waragiye bigira umwana mwiza uza gutanga amakuru y'abandi bantu ngo bamanike babambika ibara ukibaza uri musi ya abri Jean Imana iragukingiye kumbe ntuzi Imana irakubikiye akanati umunsi kandi rero nujya muntu nyera bitanga sometimes zabira musubiramo nawe nyene tukaca tumukorerako urabere n'ingere wewe wayimeze ujyanye na doma information turaraba tukarabana n'umuntu kwa doma information wowe ameze gute ugasanga ejo tumugiye ko ugasanga wafise birenze ivyo niwe méchant ugasanga rero ari undi umuntu amuzi mu yandi masaga mabi kuruta bijya yakweretse nawe akabaragiye ko karubana nawe akabaragiye ko kandi wowe babiri vrarige defarge baba nabesheye umuntu ugasanga vyiboneye erega rigiye babeshera umuntu erega vyose bivugwa njya muri social media niba ari ivyo ari umuntu aba yakreye ibintu akakubeshera ibintu ari nibindi usanga ari ivyo urumva nkarafa pasa ama video urazi yasohotse menshi y'abantu ugasanga umuntu barakuzanye video yawe bagushizeho ifoto ngabungira byaragabanutse Jangira bigira periode hari periode sanga byabaye byinshi mugabo i December na November byari byinshi je nta nivyo mbona mani shimira nkingira ntazo bagira nta bantu b'imico bifise mu telefone bazaba bindungikira amen shadefise abantu b'imico mibingiye kuba block wabona mvyutse ugasanga nk'ivideo nka 6 bakurungikiye atanizo wasavye ugasanga uri mu bantu baguha ibigeragezo cici je ncamfuta direct ndafuta kanje mvuga ati onosongese kuntu tubetu ya hivi kwa telefone yanje umva iyo ngiye hanu usanga kid they take my phone batangiye gukinisha amaje ibiki nuko amaso nyene raryoshe muga des fois ari très dangereux très dangereux kubera ko sha urumva abantu bose bari ku marezo sociaux rero urumva ifoko abantu bayariko surtout bashusha imbuga mugabo kandi bariko baribuka ko ari abantu bafite imitima nyama n'amaraso kandi byose bigira ama limite soit cici mu Burundi wabonye hameze gute ubu n'abarundi surtout après 14 ans reka ndakubwira nukuri uko jewe nari navyiteze nari nzi yuko nza kubasanga kubivanye n'abantu kuno bavuga utuntu nyene turi rubbish nyene turi bullshit ukuntu nasanze abarundi n'abana beza cyane ntiturahinduka abarundi ni barahinduka ego pako ka crise kubera ubuzi butaboneka mugabo nukuri je sinari nzi ari giye mora sohoka ozi nkaja hano ebana bambara neza abarundi vraiment ikibazo nuko rero twarababonye mutarudiye kutusema ngo nitumie ka $100 kubera mwambara neza kudusumba kandi usanga ku mameze wafise ama champagne ama whisky muyakura ayo mahera cici kirazira gusa nibibazo vyawe atakama unateseka Chipodo. Ona ozigisi unafanana. Ona kapoka kumara urupongo wanje. Acha bituri yako. Abarundi basa neza bafise fraîcheur. Abarundi presque bose bagendera mu miduga. Kandi baronga igitoro twe tukakibura. None twa turahabaye twamaze kumenya imikenyero Mugabe bijya bintu by'ibitoro nibiki. Bizohera. Bagira bari bagira abamombeshe n'uturayi nayo nazanye twa vacation twagira tuyongere. Kubera gutaje wavyiteguriye kandi wari uziko tagitoro gihari fare kute navyo narinzi yuko kugitondera mugabo no narinzi kugitondera mugabo ukakironga bitevye. Yareka. Namaze la 2 weeks ndiko ndagura igitoro 20 litres 480. None fare kuzavuga ati ni bije gusohoka ini bije kugura champagne ini bije kuja mu Rumonge bije kuja Gitega nuko gusa naje mfise na assurance na ubundi ebana ngikwa ni sharudia kweli wallahi nyene mugabo abarundi barakundana je murambwira abantu babagenzi n'abantu muzakora kino kiganiro mushakuza mu Burundi as long as problème ito itaratorerwa umuti kandi twizere ko bizotererwa umuti mizina ga Yesu amen ko Imana irashadukunda mugabo ngo itaratorerwa umuti kugitegura amafaranga y'amabije yibi nibi shiramwe n'amafaranga yabije ku ruhande kubera ko umuntu afite amafaranga itora rakironka jewe nukuri je byananiye cyane kuko akarere nari namaze kugapanga afise n'abajama benshi baramfashije mu bitoro kabisa
baramfashije kugira uryoherwe winjoyinge bien tari muri stress nukuri ubu meze bien igitoro ni cyose kabisa naronse umujama umwamfashe njya mujama yanzanye hajya aramfashe igitoro cyane yazoja mu ijuru kabisa imana imuheza gira mugabe ibindi vyose vraiment nukuri reka ndababwira ikintu kimwe mu Burundi hararyoshe sana fo mu Burundi ari amahoro baba benshi cyane amahoro ni yose totale urasohoka mu ijoro ugataha ushakiye umva usohoka mu ijoro ugataha ushakiye akandi kantu kanyishe reka ndakubwire imyaka 10 naozi mbandyamye ukacumva umukozi boss nahishije namaze gutegura ku meza yo ako kanuzi narakarikodinze ako kantu karangiye niko kantu kangiye mu Burundi nakandi gusa nateguye ku meza karibu ku meza boss en plus boss ariya muri Amerika nanumwe boss mwese murarusha ozi ndashika muhira ari ahantu ushira ibirato nkambura umva ndagisanga kimaze guhanagurwa neza kiri ahantu kitegerezwa kugira mu cyumba arankorera imisi yose dushe heroza mugahariya muri Amerika ikintu kibari kibumvye uko kajyama mu ishuka emu nukuri muganga after 2 days umukozi aba yahinduye amashuka ewana 2 days naye swime shasha imeshe bien impuzu ziba zimeze neza na dushe ikoze imuka neza dushe ikoze imeze neza mugabo no iwanje jewe ndafise isuku iwanje vraiment abazi wanje abantu tubana murabizi iwanje jewe murazicici mfise isuku mugabo akakanu ko nga nako nyene ni top ka boss nateguye ku meza nibisazi sishaka no gusubira inyuma wallahi niyo mpamvu akenshi ikintu maze kuhomaka nuko umaze imyaka myinshi utaza mu Burundi hanyuma ukaza mu Burundi iba ari intango ucugumuza kenshi nk'ubunye nukuri nzogumanza kuko ndafise ama projet menshi urumva yega iyo tubaye hajya natwe ifoko tuyibuka bene wacu mu Burundi president yaravuze ati namwe mukore mufasha abandi urumva natwe yumva tugiye hajya tuba tugiye nyene guca imitwe mugabo tukazana natwe tukahabene wacu nabo nyene bagakora nibihe bintu mugabo wasanze mu Burundi uvumenga uri proud yo Jean vuga ati mu Burundi eske hameze uku Jean kumva apaka nyene kumukozi kabose vuga ati I'm proud ibindi bintu ariye ibarabara rya Université du Burundi ibabara kera ryasa nabi ryaje gifise ubucafu mu ruzenye mu ibarabara mugabo bararikoze nafise n'akavyuzi mu ijoro aba hasa neza ikindi naco security iri total kabisa security mu Burundi turashimiye mukuru w'igihugu kabisa security ni top nukuri je sindaronka ikibazo ukuno abantu babimbwira sindaronka ikibazo nimba ari kubera sinsotorana mugabo sindaronka ikibazo mugabo security ibimeze neza abantu barakundana ugenda ahantu bakakwakira neza urumva amabarabara menshi nibarabara iva kuri airport jewe ndaruka rijya barari rimwe byaca kwimibi ama cause abiri ubunye bararigabuye ukuntu amazu yarabaye menshi gihe jewe nari ngahari shamba ahantu bari mirega imiceri mugabo narasanze amazu menshi narasanze ibarabara bararikoze neza amarompwe ameze neza nukuri ico kintu kabisa tuko tunaenda mbele vraiment Cici ndibikari video zawe naho ramboro bavuga ngo hari abantu bakora kwentimida ngo ntuza mu Burundi gacho babwira mimi Desemba nakuja niko pale sikani kuambia umunyo libisemaga natani kupatie message mo yachani karebye natani ndaguye message imwe wabivuze ko jensi subire mu gihugu ciwanje nagira ndakumeshe yuko woro umurundi nagenda umurundi sivyo kandi reka ndakubwira nagira ndakumenyeshe ko ndi mu Burundi kandi mu gihugu ciwanje cy'amavuko wowe nimba wumva yuko je nashobora gusubira mu Burundi kwera wo bivuze ahubwo nabwe ngufise uragenda bagusuzume neza urafise ikibazo mu mutwe aha ndi sindi mu Burundi wambwiye ati nashika kuri airport uzogira gute uzomfungisha mugano wavuze yari umutegetsi yari umuntu akora nakayaya
nakantu kari ngaho nyene chini nakantu kakarofa adafise pouvoir nimwe urakoze ikosa irihe mbaza ndakubaze ikosa ryahe nakoze zari insaku zo ku marezo sosio ngo kubera ngo nikatuka umva karaje karanuka kinjira mu buzima bw'iwanje kandi nakantu kambe nako nyene kinjira mu buzima bw'abandi urukuranyumva nawe ucinjira mu zangiyo ni umuntu wa mbere aburira abantu indero urukuranyumva ni umuntu wa mbere ashobora kuvyuka akagutuka akazana nk'ifoto y'umugore n'umugabo akabashira ajya agatangura kubatuka ni umuntu wa mbere umwendiscipline dufise ngaha mu gihugu urukuranyumva yinjira mu bintu by'abandi rero je yanyinjiriye kenshi mugabo je ndamukubita bombe imwe gusa atomique imwe gusa niyo yaciye avuga ajya amajambo kandi cyatumye naha mu Burundi yari ico kubera ico yarabaye motivation yo gutaha urakoze ahubwo none ifu ko muzomurashimira abantu batwakora ko defari gihe baguha motivation utarufise asa baba gutaha muri 25 nukuri kabaye navuze sha jewe akakantu ko kugaya mbese konga hamwe no sinokoreka ko notaha jewe weye unaambie mie ngo nisirantre BJ kwa John Rifani wakoze kiri na kintu na kimwe ni vya bindi byo kushosomeza uramaze no kugira probleme ngaha mu gihugu mu misi umaze kuhamara na kimwe n'umupolisi canke na kimwe abapolisi bari so friendly bari friendly cyane abapolisi bo ngaha na kibazo na kimwe ko urazi ko hari abantu cici bari muri diaspora surtout nk'abantu bamaze imyaka myinshi bataza mu Burundi cyane hari abantu usanga batararamba mu Burundi bavukiye Tanzania bagaca baja hanze rero nkuko agira ikibazo n'umuntu ugasanga n'umuntu umunyagihugu asanzwe wa undi atafise na pouvoir nimwe cyangwa influence mugasanga aguteye ubwoba rero ko hari ama rumeur y'abantu babo mu nta security hari mu Burundi abantu bose barigenza usanga umuntu yitwaza ngo je ndi naga asanga ateye ubwoba umuntu ugasanga uwo muntu arinza afata ataje mu Burundi kura ko hari umuntu umwe yamuteye ubwoba ngo ukaduza ngaha anye ngo uzombora ngo je co ndico je nukurireka kandi uyo muntu ni yari ubwa mbere abuza umuntu undi muntu yarigeze kubuza n'undi muntu ararata mariage yiwe kuza gukora mariage yiwe ararata avuga ati niyaza gukora mariage ahubwo uyo muntu bazomurabe vraiment bamutubarize neza yuko afise icajejwe mu Burundi nukuri tubimenye tuwe turabisavye nukuri turabisavye abajeji nare nukuri babidufashemo kuko uyo muntu araturembeje abantu bari hanze aratuintimida gose ari abantu batinye kuza ngaha kubera we kandi urumva na kimwe baba bari mwindani nabantu bari naba people simple urumva mugaka acabona akubwira ati ngo nuzoza mu Burundi ngo je ndi major kazima waberetse ko ari umuntu asanzwe sha reka nabage ujya muntu n'umuntu asanzwe washoye kuhashika kandi ntakibazo na kimwe wagize narashitse neza kuri aeroport abantu baranyakira neza niyo mpamvu nakugene abarundi bari so friendly nukuri nabantu beza baranyakiriye neza urumva ndashika ngahameze neza nubu meze neza na muntu numwe arangi gwara guca cyangwa ngo ambwire nabi na muntu numwe so abarundi mushaka gutaha muri hanze nimba ari umuntu yakwense imize ngo nutahe taha ni wanyu taha uzi ko atakintu nakimufitaniye back itahire na gouvernement parce que abonye nibo baba bahangaye igihugu urumva mugabo uzi ko uje kugira ibintu vyiza nyene uje guteza imbere igihugu antuka gouvernement nayo niyo kwankira mugabo umuntu ngaje ngo ndakubwira ngo nutaye mu gihugu iki wawe you stupid are you mad ari umuntu ari gira batsikubona iyo umuntu akwirukanye nko munzi wiwe cyangwa kubwira ngo ngo nimvira mu simvira mu gihugu okay munzi wawe ni bon birumvikana ko muzasese twa kwinja mugabo mu gihugu jiwazi kakanambiyaga ngo ukirudia pango ndagutinga ku airport kamutu kenyo kugira gashike ku airport nikafise n'umuntu akashika aza gusezera kuri airport nafise nungira no ku kibuga cy'indege akiruka muri 960 acho umuntu yakubabaje uyo muntu yamba shani juni ko kukamera kamera so ni kwambiye ungepfa ku live acha kunitia bisirani sende kufungura live nikapaki sayi kubera urabona karanyentimize umuntu mwabaje cici kandi siviza kumwabaza cici umviriza yaranyentimize cyane mugabo nagira ndakumenyeshe yuko unayua kama niko BJ samona aonekane unapotea John yaramenye kuri ino of course yaranditse ku mbuga yaranditse guca ngo ndazi yuko ngo cici ngo ari ngaha urumva ngo ndazi ko cici ari ngaha ngo abo ariko aratuma nta numwe ariko ndatuma
alijivyonga tu yeye peke alijitia kivimbo na kijipasua yeye peke ngurumva ngo ndazi yuko ngo cicari ngaha ngo ama ngo abo ariko aratuma nimba ariko arabatuma cyangwa atawe watuma ngo jewe ndi generale caporale nimba ari iki kanda nsome ijya message ndayifise baba bakutayemo screenshot of course ozi ariko sérieusement nukuri agiye deja kirakeneye amadolari n'abantu bazana amadolari n'abantu baba bavuye hanze baba barayakoreye baje kuyaspendinga mu gihugu cabo uriyo kubaca intege ngo ntibatahe mu batera ubwoba ngiyi message simye ko umuntu abankohaje misi yose nama nitekaniye mukamprovoka burya mwibaza yuko ntarinzi ko Cici ari Bujumbura ndizera yuko amanyama yayasize USA urafite amanyama navyo nzi niwe yabivuze yes kuko iki ni igihugu kitemera abatinganyi vyiza nakomeza acecetse ntazomvyonge nkuko babitanguye kubikora sinzi ko yabatumye mu mvyonge ariko nditekaniye ndindiriye asubire afyotore kuri TikTok nkuko yabikora murakoze nasubire ubu uri mu karere ka General Major de Chief Commander subiramo ko kandi mu karere ka General Major de Chief Commander uyu nagira ni ngecho mukuru w'igihugu komanda uya niwe twita komanda mukuru Jean le sikari ya Karofa ukomanda wahe ibaze rero ko arita amazina ibaze ngo umuntu uri inyuma y'igihugu akakwandikira message nk'iyi yateye ubwoba of course ku muntu ashobora mugabo abantu b'Imana muri hanze muze maratoza abantu bateye ubwoba mugire namwe mugira abantu mubaza ati uyu muntu mbega yo bari umuntu uki kugira ngo numve si if I am safe ndi mu Burundi canke ntari safe kora kumva wowe ni wagize Imana kamenya ko umuntu asanzwe ozi jewe naratangwe umviriza jewe natangiye kukamenya ko ari akantu gasanzwe kuva na niyo mpamvu nilikapakaga ile siku ku live kakamaliza masiku kana ugua urumva akino ni muvyonga naona natwe mukamuri muvyonga ni yari yaza kunivyonga urumva ozi gute ushobora kuzana ama histoire y'ibintu ukapabanisha ama histoire ugatuma abantu bagende kugira ama histoire ngo recording abantu gusa ariko aravuga umuntu kandi ibintu bitari ivyo nico kintu kibabaza ozi ukuri ni kubabaza mugabo masonje irababaza let me tell you the truth nukuri reka ndakubwire gahoze uzotinya umuntu akwinjiye mu buzima la fois passée waratakaje amakamera twese turabibona turababara ozi uri mu bubabare uraza amafaranga waspendize tuwe tarakubonye ugenda machine ugenda hehe sometimes ukirirwa the whole day udafunguye ukaza gufungura ku mugoroba mutwe wakuriye kugira uze ukore uhe aba people ibintu vyiza mugabo ugasanga on back umuntu ariko ashaka kwifuriza ikintu kibi wewe uriko uranyumva gahoze ukibaza se uyu muntu ariko aranyumviriza jewe ikintu kibi dufuye iki afite mwinyungu yiza uri mama ufise abana babiri uri mu female sivyo uri kurarondera urariharenze urafise umuduga urariha aba staff ngaha urariha inzu uri wenyene ozi mugabo umuntu akakwifuriza ikintu kibi kandi umuntu umwe atari ngo babiri batatu umuntu umwe ni yaza clear yuko batakwivye urumva bakwivye wowe wumva gute mu mutima sha birababaje mugabo jewe heureusement ko nari fite ibintu bimbabaje gose kurusha induru zo ku marezo sosio urumva deje uri kuragwana no kugaruza ivyawe vyibwe kugira amatohoza yende yanyivye kuja kuburana kuja muri police rero izo nduru zo ku marezo c'est vrai razumva mugabo zati c'est importance ntoya gose zati bisubabare mugabo utangana no guri kuracamwo de exactly guca mu babare bwinshi buruta izo nduru rero je Imana ishimwe ko singeno bibina ndi busy rero yuri busy mugabo uzireka ndakubwira ubu uri busy mugabo umuntu aba umuntu wikura ko hari abantu bavyemera bibaze ivyo nakaravuga n'ivyo erega umuntu arashaka guconfusinga 1000 people akaba confusinga kandi muri abo bantu bari bagira bagufashe kubera akantu gatoya tureke imitima mubi
tugende gukora ureke kuvuga ati ngo babimbaza kuri IG bakambwira ati je naguterereye mugabo ibintu biko biravugwa nanjewe nubwo ndi umukunzi wawe ndi umufana wawe byaranconfusinze est-ce que c'est vrai waribwiye est-ce que c'est vrai wakwibye n'urya ukumva n'ukuri uri busigurire abantu bose nawe nguje kugira ama live nguje kugira ama video ngusigurira abantu bimeze uku deje ukugwana n'ibindi bintu byinshi gose aho rero akazi kiwe kacakahagarika unyene inzu n'umugira ati ndindira baranyivye umwana n'umugira ati ngo peshe ngo urumva ngo uno musi nuja ku ishure minervare yabuze ngo uno musi nufungura umuyaye ukacumubwira ngo nzoguhemba next month nibibaho uyo muntu aba ari umuntu mubi uturaba uyo muntu yanyinjire mu buzima jewe aragenda no kuri Twitter bamwugariye Twitter kubera agiye muri Twitter agenda present ibintu by'uburofa aragenda muri Twitter agenda avuga ibintu by'uburofa arataginga aba government aratangiga ibiki baramubwira ati no ivyo nivyiwe kumenya ivyo nibituraba twebwe urukuranyumva niyo mpamvu je naragashavuriye nubu ndaca karindire mugashi ndakabona muri kona so is the same person the same person atuka abaririmbyi biwacu bose atarakimwe abafashamwo je nirigwa nkora nkafasha abaririmbyi urumva ndafasha abaririmbyi kugira ndabateze imbere ndafasha imfuvyi wewe uri kuravuga guco nari imfuvyi nimwafasha nani kintu kimwafasha mugari mu gutuka abantu ari mukonorera abantu ngo naka ngo bamufashe ngo umugabo n'umugore bafasha akaca bashira mu I don't even understanding why batagagira birababaje cyane we change kama change chichata ku change ivi mimi nawe ni mbiri Imana izomuhindura je na madame Musengera entreta twe turamusengera nyene Imana mukize je nubona ndakubwije ukuri misi narombaye akini kare kajama kainwe kaga mu bitu bimoya bafo akini ona aramaze gusha muri situation iri imbi niyashize muri situation imbi cyane nuko yashize abandi bantu muri situation imbi bari proche yanje kandi bitura ashira ku izina ryanje Chavit ko uri mubi muri iyo histoire ego karononoye n'umuntu aragira separation n'umugabo we kubera ajya amajambo that's bad the person now she's not normal afite ibintu kubera yajya ama histoire abantu babatahura ko c'est pas du tout normal c'est normal ni bimwe navuga kare mu ntango hari abantu ariko aratukisha igihugu bavuga ati abandi batukisha igihugu umugabo wagitukisha cyane agitukisha gose of course ibaze nk'umuntu ariko arinjiriza igihugu ama miliyoni ukazuka mu posta mu bintu by'uburofa kandi abantu bafite imitima hari abantu bavyakira n'abandi badashaka kuvyakira exactly hari abagwara je hari nk'uwonzi yagize crise cardiaque Jean yisanze ku marezo sose yagize crise cardiaque aja mu bitaro arinjira ibitaro urumva des fois hari abantu babifata nka joke Jean bamanitse umuntu mukomara mu komanta ko mukomuragira ibinibi mugabo hari abantu batagira umutima wo kuvyakira bagwara bakaremba bakaja mu bitaro rero ifoko abantu bamenya ko c'est pas des buzz ari buzz nko cyo bivuze abantu baba byumvikanye barakubwiye nti naka wewe ndazi ko uzi gusigana inyama uze kumposta unsiga mugabo mugihe tutabivuganye ukabijamwo nikosa ni cyberharcèlement wayibaze nko gufata umugore w'umuntu ukaza ukavuga yuko ngo babonye avuye muri hotel ukagenda ukafata gusa umuntu ifoto yagariye ahantu ngo yaravuye muri hotel umugore akawukana n'umugabo we agashaka gushwana eske wewe nimba yari yavuye bajya bana wozobarira wewe biragoye uyo muntu reka tumuveko akini ngo ari kwambie mimi niko mtoto wa Mungu mimi niko mtoto wa Mungu aho ngeze uno munsi ni Imana si wewe sivyo pour dire ivyo uzokora vyose ivyo uzovuga vyose uri iminiza warakingiwe n'amaraso ya Yesu niyo mpamvu mbona shining nzubu ciciributse umusubura aho dusengera muri live ya Jenda senga ozi Chicheze equipe ya Fun and Fact twese yo mana nari yo muri douche sasa sinzi umuntu ambwiye ati cicare abasengera ndavuga ati impa link numvirize ozi jewe ndasenga jewe kandi yo senze reka ndakubwira jewe yari gengira live ngikubita indirimbo z'Imana ngasenga nganja mu mwe mukabisa bamba ndi kumwe n'abamarayika twicariye neza mugabo bari basiba kumvyonga
bagutwara mu vyaha banwara mu vyaha kandi reka ronda ubu nabafashe strategy ubu uje kuvuga ati kwa jina la Yesu tu ondoka pepo twakemera cha ndabakemera mugabo reka ndakubwire ozi mugabo ujya muntu Mungu akusame kandi uzusenga cyane urabe ko nawe business yawe yo avance ako umuvuga umuvuga aragukomerekeje biri seri ego usenga Imana nawe business yawe avance kubera Mungu Imana nishaka umuntu agira inzigo uzi kuri muri business uzi kuri muri business ukagira inzigo wallahi masafa mtume nukuri kwa Mungu business yawe nabwo igenda true I'm telling you Imana iraravuga nimba ushaka ku Imana iguhezagira mu bikorwa byawe by'amaboko ubanze ukunde ibikorwa by'undi mugenzi wawe ariko arakora ama urabe ko Imana itazoguhezagira nimba ubona jewe cici uno musi nicaye ngaha naraciye mu bintu byinshi muga kubw'Imana uno musi ndacyahari kandi famille yanje imeze neza naje meze neza n'abagenzi uri senga Imana ndabikubwiye misi na bifu nawe me abandi bari inyuma sinzi jendi mugugi ciwanje kandi baranyakiriye neza kandi wana après 6 mois nitakuwa narudi hapa enjoy sana enjoy bosi karibu kumeza tarudi alors akabazo kamatsiko jana mvuga d'abord n'abakera baraciye umugana ati akanyene kataguze nekamenye ubweze tiko turarangiza ikigano mugana shaka usigire motivation abarundi surtout abarundi bari ngaha mu Burundi abantu bari hanze abantu mwagiye hanze mu amuntu kuntu abantu bo hanze bakora bafite speed bari muri speed yandi yibisazi mu gukora mu kurondera amahera mu kurondera ubuzima defarge bavuga ngo abantu twenga mu ndo turasinziriye ngo mu gukora nyene turafise ukuntu nyene dukora sinubwo ngo n'ubunebwe natwe nako system bimeze amahara masatu twatasha kuryama abandi bari muri pause mugiranije ukuntu hari hanze mu kantu kuntu ngaha mu Burundi bakora nihe advice wosigira abarundi bari ngaha deja muri Etazi niho n'igihugu je navuga ati ngiye no kuba hanze nuja kwa muri Etazi kuko abantu bafise speed de travail hejuru cyane gose n'abantu bapambana cyane nk'umuntu abayo nikiye kintu hanura abarundi bari ngaha kugira ngo ya vision nyine cyo ubwo baravuga ko yifuriza uburundi n'abarundi muri vision 2040 2060 ishore gushika ko nizoshika mu gihe twicaye mu gihe tuko turasinzira kugira niwe nagaruka après 5 ans après 10 ans tosanga hari indi level urundi bugeze gukora kubera ko abarundi bashoboye guhaguruka barakora igihugu cyabo so jewe cyo novuga ndashaka yuko after like 2 years or 3 years ntuvugane 5 ni kure ndashaka yuko nagaruka mu Burundi nzoronke icambere ahantu umuntu ashobora kuvuga ati urabona ngaha abantu bataha saa sita ugasanga umuntu afise shop arugaye saa sita ngo agiye gufungura ugasanga umuntu ijya saa sita niwe afite umwanya wo kujya gushopinga mugabo akabura ivyo bishopinga none igihugu kizotera imbere gute yajya amahera deja arasubiza inyuma peut-être uyo munsi nawe nyene aragiye naza kukugura ico kintu so hanze ibintu byose ni 24 hours abari shop ivyo kujya abari shop close abari iki ari hano bugara mu mamall mugana handi henshi abari open ukuranye vuyo ni avantage y'igihugu mu gihe rero uvuga ati mu gihugu we dufate nkaozi ufise business yawe saa sita ukugara kenzer ukugara ngo ndafise ahantu ngo mumanza ngiye ngo ndafise mariage ngiyemwo kandi ushobora kuha abantu akazi bagakora donc baka nabo nyene bakiyugurura urabitahura bakaza barakora ku buryo naho bazoja hanze bafise iyo movement mu Burundi ikintu cyo gusinzira turagifise ikintu cya saa sita turugaye saa 11 mvuye kuri office ndugaye ngo ndagiye hariya dukora 24 hours ni guca abakozi bakora 6 hours cyangwa 12 hours abandi bacabaza ico kintu tukironse nga mu Burundi umuntu ashobora kwirirwa agenda hanze urukuranyumva mugabo turacyafise ibintu byinshi cyane dutegerezwa kugira gute gukora kugira natwebwe tumere nk'abantu of course nitwoshikira ari hanze mugabo at least uravye nk'ibindi bihugu nk'ibindi bihugu ubu mugabo ikindi naco nabonye rafa pasi nabonye nari nahantu nabonye bagurisha amatelefone mwijoro ico ni kintu ciza kubera telefone yarashobora gufa ugasanga urasha telefone ugiye nimba ari moza nimba ari nitumugira publicité mugabo
ico kintu je naragishimye cyane kuko urabona telefone ni kintu kiri emergency nyene umuntu ushobora kuvuga ati i telefone yanje yaguye negeza ku telefone aho uzaze kundepana ninjira hajya niba afise amahera yanje nkagura indi telefone kintu kintu ciza raba uzigiye ahantu ugiye ku muferege uraguye ku muferege par exemple urarondeye ahantu uza no koga ari muri Amerika dufise ama station afise ama bathroom n'ama shower urariha ukagenda koga mugabo ngaho ushaka kwirirwa umunsi wose muri town utaronse ugenda utamuhira bwana yashota kupiga force urumva nk'ivyo bintu mu gihugu dutegeza kuba tubifise natwe nyene kandi ibintu bito bito abari hanze nabo bazize murabizana natwe nyene nivyo erega n'ubundi kubera mwebwe kubera ngaha cyo tuba tugiye hajya kugira twige bijya bintu tubona hajya tukabizana ngaha uko urabitaho la fois passée naci ahantu mbona kuri karoshi basigaye bakoresha akamashini bakagira gute bijya bintu kera mu Burundi bijya bihari abantu bafata indobo bakagira uko urabitahura ni ibintu nyene wumva abantu benshi baba hanze nibo babizana uko uranyumva nivyo tuzoza n'ibintu byinshi bizoza ni kuri esprit d'abord ibanzize gukunda igihugu kwiteza imbere apana kurindira ko ari undi umuntu abikora bikore wewe nabyo I have a lot of projects urumva ni ibintu nyene sinovuga mugabo have a lot of projects kandi twiko zirakogwa neza kandi niko ndashimira Imana nahantu naraharonse kakete ku bantu bashaka kumufollowinga cici bumvise ko afise TikTok mugabo batari bamuzi shani bake batanzi abatari bakuzi so Davise yitwa The Governor itwa gusa The Governor yindi bavuze ngo The Governor wa he ni The Governor wa TikTok niyo dusaba impapuro ajya kuri TikTok The Governor rega umuntu wese afise ahantu atwara akarere kiwe akiwaje ni muri TikTok urumva so ni The Governor ndafise yandi account yindi yitwa Mami Wata fise account ashika nka 20 muga zose ndazivuga nga muga go to The Governor ni uzoronka amashomeza kuri TikTok baramugendera abantu mukunda show na show muzagende kumufollowing azoba show bwo kutakiza kuri live yanjye singikubona kandi je mba ndusha cyane na connection office je connection hari connection muri connection muri villa sigafise 5G bon yari mitere banza utuntu muze murambaza ndaza ahantu je muri villa afise speed rutabebe ni ya Starlink kandi ari yari mitere uje kuambira uziko namaze like 1 week ari ibintu nategeza gukora ukazi kwera ahantu nari nashikiriye bamumbaza narahavumbuye urungitsigana bari 1 giga ibise mu munota umwe ndikuri kwa Mungu wallahi usanga nta hajya tuba makatsi usanga nyine ufise 3G 2G na misaje ugiye ndo guhagara hejuru y'imeza mugabo you are very smart thank you kubera iki ndazi ubukene ndazi inzara mina janja kandi this is very beautiful ha rero kuri urakanda wabwiye mu muraho muri kamera uko kamera konona we kuri kimara munyonona nukuri kamera irakonona nivyo si vyiza kuza muranye nona mwabantu mwe c'est pas bien ozi ni mwiza gose ntunteranye ntanduru nkene kuri TikTok azongene kazi ni keza gose thank you kandi kai natural nenzi ni mona mwiza gusa oya namona ni mwiza ebona twarahuyesha namona ni mwiza mona nayo ni mwiza cyangwa gushimire ndakwifuriza urugendo guza usubira muri Amerika kandi ntibazo gushana mu izina rya Yesu uzogenda umeze neza kugira duhe ma live n'amashow meze neza hama no kuri TikTok ndabakunda je murabizi ndumufana wanyu meme sindahaza gake mugabo ni platform je nkunda nubwo mwayigize Facebook nice n'induru za Facebook mugabo iraryoshye kandi rafite kudesha iyiha na kandi ga plus ifise ku ma platforms yandi kandi je of mas nanzi ko amahirangana gutyo ubundi ndi kuri YouTube ikora ko nzi ko YouTube arakanti guha ntuvuga ngo uvugira ubusa rero bara kuri TikTok utavugira ubusa I am coming ndaje hama ndagushimira ko batwitavye merci beaucoup shana mu murakoze cyane mwanyakiriye neza ngafreshe ni kose naje hajya ndiko ndabiri yasho mugabo mwanyakiriye neza Silent Vibe murakoze cyane Ozi ndagukunda cyane as my sister and ndagusengera every single day nigiye watakaje ama kamera narakusengeye sivyo kandi ndakwemereye kamera
mukaba mutari kumira kumindura mu makomantere mw'abantu ndababloka mwese abantu ndakwemereye kamera kandi atari imisi mishi sivyo kubera wewe uduha ibiganiro vyiza kandi uri umuntu mwiza kandi waranadushigikiye by the way kutavuze bya Go Talent kandi waradushigikiye na wewe yes Go Talent ni competition yawe ku TikTok actually it was a good idea n'umusayi mbwira Genius narifise umwanya muke mwaramubwiye ati je ndimwo mushiremwo simakunsigurire byinshi azvanga zova ikintu kiri positive cyo gushigikira tala y'abarundi je murabizi ko namandimwe rero yari bakubashigikira amatara y'abaririmbyi mu Burundi harabatsinze watsinze ni Test Daha Test ndamukunda n'umwana ariko haje cyane yaje muri Yangabire 2 fois aza no muri competition inshuro kangashagira Imana carayitsinda nigakubona umuntu atsindwa ari muri kabiri amago akaguma ari umuntu ari ambitious aguma gerageza rero yaso n'indirimbo y'Imana yitwa Merci muzende muirabe muyisengereko muyishimire ko Imana nibindi hama nukuri muze mubandanye Imana ibashoboye gukora mu buryo ko ndatse ko bisaba uburyo muze mubandanye kugira ngo nabandi benshi baze baraboneka basi n'abadatse nubwo at least basi baronka platform ishobora gutuma bamenyekana kandi special dufasha abaririmbyi mu Burundi gusa of course muhira fo kuhera muhira utaza guhera muhira hama wenda gafuma ashikirwa apka mugabo hereye muhira rero courage babiteguye Genius is my brother no muntu kuva 2018 kabe kugumana n'umuntu imyaka nkiyo cyane gose ani mutarashwana ari imwe mukiri kumwe aranduhisha amani minota shaka ku munsi mwe nkasoro nka saving ambya Jefferson nimero za nka 20 ugumuhindura ibihugu ugumugirane umpana nimero nshasha mugabo kora ko ndamuzi twunze dusa nabi twese mugabo nyene nabonye agafoto dusa fo nukuri no mu brother wanje ni yanaza nzamubereka muramubona kenshi kuri TikTok ma live no muntu yatumye bimenyekana cyane je actually sinarinzi ko ari we nzi korege ya Genius Grave narinzi izina giye rindi hama nkabona nuge mu Genius rero musi nkabona nyandikira kuri nimero yindi y'akazi asaba kuja kuri live mukasimenye ko ari byatuzi nani musi ndayemenya narakomye ndugati ntumbwire ko ari wewe why ntari ndabizi ko ari wowe uri guramena abantu mu mitwe kuri TikTok nukuri navyo narinzi mugo urumva umuntu ari ambitious muze muramushika kandi arafise umuntu ari polyvalent arafise indero Genius cyarige murambona abantu baza bamutuka bagirane mugo n'umwana w'umuhungu afise indero yarezwe même si des fois mubona abagira ibi nibi ariko n'umwana yumva n'umwana afise ubwenge n'umwana ari poli n'umwana afise ama ambition afise hano yabifuza kandi n'umukozi sumunebwe Genius n'umukozi kandi nizere ko azoshika kure nawe nyene tukabona ko ari azobe speed wacu yego speed wo murundi amifurije amen Cici rero merci beaucoup kuri gift twemereye merci ikiganiro guteramisha abantu bacu hari abantu bacu ndazi bagukunda bakumenye batari bakuzi bakumenye n'abanyine bakaryoherwa hanyuma utaramukize mu rundi kazi yego ariko arabumva yaradukurikirana ariko arabakurikira yakodukurikirana hayi murundi kazi Etats-Unis mwese ndatse kumudukunda muri benshi Imana ibandagi barinda ibahezagira aho muri mandaye mudushigikira nko mubikora mu kukunda abantu bo muri Portland Maine baragukunda cyane nzoza musinaje fire kabisa mbwa baratugare mu visa Ujazovayo mwana mwisite tuzorondera muwaye takuya tu ubona pa yashitse mwe bivira ati uziyagiye gute bitabacanga ariko nimuzo bitahura si turikona amatonge mimi mbwa uziweye gusubira shabwo genge bwa Imana yobuma shano barashite no mwijuru n'amaguru ubwenge bwahe n'ubuntu bw'Imana ntabenge bwinshi burimwo n'ubuntu bw'Imana ndashimira abantu badukurikiranye mwese Imana ibahezagire cyane ukaba wakunze ikiganiro shako like hama na commentaire hama baza gutukana muranzi ngene ngaje meze jenga anyi ni platform yanje ntituyisangiye na mwebwe hapa ni kwangu utukana futa commentaire niko bimeze barabizi uje gutukana kuri Seven Bag ndakubwira ati hari ama platform yanje batukanira ko murayazi aho batukanira murahazi hari agenda mutukane mwisanzwe uje gutukanira ngaha I delete je supprime c'est mon droit ndafite droit yo gufuta ndafuta bien tunakwisha tuba tugwa tushaka basi kugira uzohinduke umuntu muzima
ngo tubona ko amaze kuronekara udashobora no guhinduka turafuta commentaire rero murakoze cyane ko mwadukurikiranye Imana bahezagire cyane mugira subscribe ko utarayikora abayikoze namwe merci beaucoup aho utambukinde kiganiro bye bye